UEFA Super Cup. UEFA Super Cup ni uyu munsi urukino ruza guhuza PSG na Aston Villa. Uru ni urukino rukina itimu yatwaye Champions League n'itimu yatwaye Europa League. Ni urukino ruza kuba uyu munsi ku masaha ya Kenya saa 4 z'ijoro. Urukino rwitezwe na benshi cyane mu bafana bagize igihe barutegereje. Uru ni urukino iyo rukinye abafana b'umupira baba bazi ko shampiyona zigiye gutangira. Ni igikombe kiza gikina buri mwaka mbere yuko shampiyona itangira. No vuga ngo rurakino uyu munsi muri weekend shampiyona y'amaligi menshi azoba yatangiye. Ni urukino rugiye kubugwa kabiri PSG ikina. Uyu mwaka ushize yarukinye irarutwara. Rero yongeye guhura na Aston Villa kuko nanone yatwaye Champions League. No kuvuga ngo muri make ni PSG yatwaye Champions League uyu mwaka season ishize icyatse Arsenal. Icyatse kwa Arsenal aho iminota 90 bagiye kimwe kuri kimwe baja ku mapenalty aho yatsinze Arsenal ibitego 4 amapenalty 4 kuri 3. Itwaye gukora Champions League bwa kabiri bikurikirana mu myaka 2 ikurikirana. Ubwo mu mwaka wo hirya yari yacyatse itimu yo mu Butaliyani yitwa Inter Milan. Finale yo mu mateka ya mbere muri Champions League gutsindwa ibirazo byinshi mu mateka bitarabaho. PSG yakojeje isoni nyinshi, Inter Milan nayo yabatsinze ibirazo 5-0. Rero ikaba yarongeye kucegukana kandi icyatse Arsenal. Rero na Aston Villa nayo ikaba yaregukanye Europa League yaracegukanye ikinye n'itimu ya Freiburg. Freiburg ni timu yo muri Bundesliga mu Budage aho yaje kubasinda ibirazo 3-0. Rero izi timu uyu munsi zirakina amasaha ya saa 4 no muri Kenya. No kuvuga ko ni urukino rutoroshe. United afite amateka muri Europa, niwe mukoca mwinshi ufite za Europa nyinshi. Luis Enrique nawe atwaye Champions League 3. No kuvuga iya mbere yayitwaye ari mukoca utoza Barcelona, ari nayo Barcelona yeruka gutwara muri 2014. 2015 nako. Hanyuma araza muri PSG ayitwaye Champions League kabiri gakurikirana. No kuvuga mu mateka yiwe nk'umukoca atwaye Champions League 3. Rero aba ni abakoca bombi bafite amateka atangaje bagiye guhura. Rero turabiyegereje aho tugiye kuvuga kuri iyi finale ndetse aho tugiye kubazanira andi makuru yigugwa n'igurisha, abakinyi bagunye kugugwa n'abandi bagunye kugurishwa. Murakaze kuri aya makuru n'isesengura tugiye kubaheza hejuru y'iki gikombe cha UEFA Super Cup. Rero nkuko twari tuyobwiye uru ni urukino ruzakina ejo aho ruzabera mu gihugu cha Austria. Ni urukino finale izakinira muri stade yitwa Salzburg. Ni stade ifite capacité yo kwakira abafana bagera ku bihumbi 388. Ni stade twavuga ko atari nini kandi atari nto, iri hagati. Ariko ugereranya n'andi ma stade menshi tugiye tumenyera, iri mu ma stade mato. Sibye ko iyi ni finale ibitegerejwe kubera ko abafana benshi baba bafite inyota yo kureba imipira, babagize igihe muri sama yose bagize hafi amezi 2 nubwo hakinye igikombe cy'isi, ariko bari bagize nyuma y'igikombe cy'isi hafi amayenga 3 batareba inkino.
no kuvuga ko bafite inyota cyane. Rero bagarutse nanone batuzaniye iyi finale turebe uyu munsi, hanyuma na ligi zizatangira muri iyi weekend. nka La Liga iratangira muri indi weekend iza, zo noneho za EPL zatangira na Bundesliga izaza guheruka ya nyuma. None no kuvuga ngo uru n'urukino rwari rwiteze, n'urukino rwari rutegerejwe cyane. Rero mugenzi wanje nanone ndi kumwe na mugenzi wanje Mugisha, ngaye uze kutubwira nanone imikino yagiye ihuza izi timu zombi mu mateka kuva batangiye guhura, tubwira imikino bahuye nayo, ababashije gutsinda nuko iyo mikino bahuye nayo uko batsindanye, hanyuma uze no kutubwira amateka arambuye kuri aba bakoca bombi, kuko tubazi umwe afite za Europa nyinshi, undi atwaye Champions League zigera kuri 3 nyinshi nk'umukoca. uze kutubwira nabo ku mateka arambuye. Urakoze cyane mugenzi wanjye Sibomana, kandi dushimira abakomeje kudukurikirana bose hano kuri TN TV. Abakoze subscribe turabashimiye, abasharinga ibiganiro zacu, abo tubana hano buri munsi turabashimiye, kandi mukomeze mudukurikirane, tuzagenda tubagezaho amakuru menshi ajyanye n'umupira w'amaguru. Rero kuko wari wivuze mugenzi wanje, uyu munsi UEFA Super Cup iraza kuba amasaha ya saa 4 ku masaha yo muri Kenya, amasaha ya saa 3 ku masaha yo mu Rwanda ku bari mu Rwanda, ndetse n'abari muri Kivu n'amasaha ya saa 3, ndetse no mu Burundi, Uganda na Kenya n'amasaha ya saa 4. Nego abantu baza gukurikirana iyo game iza guhuza itimu ya Paris Saint-Germain ndetse na Aston Villa. Iyi game y'uyu munsi ikaza kuba ari game ikomeye kubera impamvu z'uko abakoca bombi ari abahanga cyane. Luis Enrique atwaye Champions League kabiri gakurikirana, ari cyo gikombe gikomeye cyane muri UEFA Champions League, nico gikombe gikomeye cyane. Luis Enrique Unai Emery nawe akaba ariwe umukoca w'umuhanga cyane muri Europa nayo akaba n'ikindi gikombe gikomeye cyane muri Europe, naco kiza ku mwanya wa kabiri. Uyu munsi rero baraza guhangana bombi, urumva iyi game uko biri kose iraza kuba ikomeye. Tureze mu mateka y'izi timu ntabwo zimaze guhura kenshi cyane, zimaze guhura inshuro zibiri gusa. Zahuye muri Champions League y'ubushize ubwo ya 2024-2025, ubwo Paris Saint-Germain yaje gukuramo Aston Villa. First leg bahuye, Paris Saint-Germain iza gutsinda Aston Villa ibitego 3-1. Second leg bahuye, Aston Villa gutsinda Paris Saint-Germain ibitego 3-2. Urumva Aston Villa Paris Saint-Germain yari ifite avantage yo gukomeza kubera ko yari ifite igitego kimwe imbere. Igemo rero uno munsi ikaza kuzihuza izo timu zombi zikomeye cyane. Timu yo mu Bwongereza ari Aston Villa, ni timu yo mu Faransa ihora iyoboye mu Faransa ariyo Paris Saint-Germain. Turebye ku mateka y'iyi UEFA Super Cup, turebye ku mikino 3 ishize cyangwa se finale 3 zishize, tubibutse ko kandi iki gikombe ntabwo ari amarushanwa, ntabwo gikinwa ngo bazogere ku munsi wa finale. Iki gikombe gihuza itimu yatwaye Champions League ndetse n'itimu yatwaye Europa, bayikina umunsi umwe, ari wo munsi wo gutwara n'igikombe. Turebye Super Cup zitambutse, duhereye kuri 2023 ubwo Man City yatsinze itimu ya Sevilla ndetse akaba nayo timu nayo ifite amateka kugera za Europa nyinshi. Man City ikaba yatsinze ikayaka UEFA Super Cup, ari nabwo bwa mbere yari yitwaye, batsindanye igitego 1-1, baza kuza ku mapenalty birangira Man City ikuyemo Sevilla yitsinze ku mapenalty. 2024-2025
nibwo timu ya Real yaje guhura n'itimu ya Atlanta birangira Real itsinze ibitego 2-0. Real Madrid yegukana icyo gikombe cya UEFA Super Cup. Ni nayo timu ifite za UEFA Super Cup nyinshi, Real Madrid. 2025 Paris Saint-Germain yahuye n'itimu ya Tottenham birangira Paris Saint-Germain yitwaye itsinze ibitego 2-2, baza kureba amapenalty birangira PSG yegukanye icyo gikombe. N'ubundi nanone ikaba ariyo yongeye kugaruka back to back muri UEFA Super Cup. Uyu munsi bakaza gukina na Aston Villa, bivuze ko nanone PSG yacafite amahirwe kubera ko n'ubundi yatwaye back to back Champions League. Navyo ni ibintu bidasanzwe cyane mu mateka zakozwe n'itimu ya Real Madrid. Iyi timu ya Paris Saint-Germain nayo kwaba yakuyeho ayo mateka nayo ntabwo yakuyeho, ahubwo nayo yayakoze, kuko nanone Real yacayishuye ayo mateka yo gutwara back to back Champions League. Ntabwo ari bisanzwe. Ikindi kiza ko muri uno mukino kandi umusifuzi Somalia Artan Omar wabujijwe kuja gusifura mu gikombe c'isi bitewe na politike za Amerika, ubwo bamubuzaga kwinjira mu gihugu ca Amerika. Uyu munsi rero FIFA yaravuze ati kuvuga ngo tumuhoze uyu musifuzi, kuvuga ngo tumuhoze nuko twomuheza akaba ari we uza sifura muri final ya UEFA Super Cup. Naco ni igikombe gikomeye. Rero uyu musifuzi Somalia akaba ari we uza gusifura uyu munsi. Ni umusifuzi w'umuhanga yegukanye ndetse n'ibikombe by'abasifuzi beza, akaba ari uza gusifura muri no game uno munsi ihuza Paris Saint-Germain ndetse n'itimu ya Aston Villa. Tukikino timu ya Aston Villa ikaba yaguze fullback Matteo Ruggeri imukuye mu timu ya Atletico Madrid. Ikaba yamuguze nayo ku mafaranga $25,000,000, akaba yerekeje mu timu Aston Villa. Iyi timu nanone ya Paris Saint-Germain nayo kuko twababwiye mu byariro bishize twababwiye ko iri gushakisha cyane Ferran Torres, bikaba biri kugera ku musozo aho Ferran Torres agiye kwerekeza mu timu ya Paris Saint-Germain, no striker wa Barcelona. Uyu munsi akaba arigiye ku mu timu ya Paris Saint-Germain. UEFA Super Cup. UEFA Super Cup n'uyu munsi urukino ruza guhuza PSG na Aston Villa. Uru ni urukino rukina itimu yatwaye Champions League n'itimu yatwaye Europa League. Ni urukino ruza kuba uyu munsi ku masaha ya Kenya saa 4 z'ijoro. Urukino rwitezwe na benshi cyane mu bafana bagize igihe barutegereje. Uru ni urukino iyo rukinye abafana b'umupira baba bazi ko shampiyona zigiye gutangira. Ni igikombe kiza gikina buri mwaka mbere yuko shampiyona itangira. No vuga ngo rurakino uyu munsi muri weekend shampiyona y'amaligi menshi azoba yatangiye. No urukino rugiye kubugwa kabiri PSG ikina. Uyu mwaka ushize yarukinye irarutwara. Rero yongeye gura na Aston Villa kuko nanone yatwaye Champions League. No kuvuga ngo muri make ni PSG yatwaye Champions League uyu mwaka season ishize icyatse Arsenal. Icyatse kwa Arsenal aho iminota 90 bagiye 1-1 baja ku mapenalty, aho yatsinze Arsenal ibitego 4 amapenalty 4-3. Itwaye gukora Champions League bwa kabiri bikurikirana mu myaka 2 ikurikirana. Ubwo mu mwaka wo hirya yari yacyatse itimu yo mu Butaliyani yitwa Inter Milan. Finale yo mu mateka ya mbere muri Champions League gutsindwa ibirazo byinshi mu mateka bitarabaho. PSG yakojeje so ni nyinshi, Inter Milan nawe yabatsinze ibirazo 5-0.
rero ikaba yarongeye kucyegukana kandi icyatse Arsenal. Rero na Aston Villa nayo ikaba yaregukanye Europa League, yaracegukanye ikinye ni timu ya Freiburg. Freiburg ni timu yo muri Bundesliga mu Budage, aho yaje kubasinda ibirazo 3-0. Rero izi timu uyu munsi zirakina amasaha ya saa 4 no muri Kenya, no kuvuga ko ni urukino rutoroshe. United afite amateka muri Europa, niwe mukoca mwinshi ufite za Europa nyinshi. Luis Enrique nawe atwaye Champions League 3. No kuvuga iya mbere yayitwaye ari mukoca utoza Barcelona, ari nayo Barcelona yeruka gutwara muri 2014 2015 nako. Hanyuma araza muri PSG ayitwaye Champions League kabiri gakurikirana. No kuvuga mu mateka yiwe nk'umukoca atwaye Champions League 3. Rero aba ni abakoca bombi bafite amateka atangaje bagiye guhura. Rero turabiyegereje aho tugiye kuvuga kuri iyi finale, ndetse aho tugiye kubazanira n'andi makuru yigugwa n'igurisha, abakinyi bagunye kugugwa n'abandi bagunye kugurishwa. Murakaze kuri aya makuru n'isesengura tugiye kubaheza hejuru y'iki gikombe cha UEFA Super Cup. Rero nkuko twari turibabwiye, uru ni urukino ruzakina ejo aho ruzabera mu gihugu ca Austria. Ni urukino finale izakinira muri stade yitwa Salzburg. Ni stade ifite capacité yo kwakira abafana bagera ku bihumbi 388. Ni stade twavuga ko atari nini kandi atari nto, iri hagati, ariko ugereranya n'andi ma stade menshi tugiye tumenyera, iri mu ma stade mato. Usibye ko iyi ni finale ibitegerejwe kubera ko abafana benshi baba bafite inyota yo kureba imipira, babagize igihe muri sama yose, bagize hafi amezi 2 nubwo hacenye igikombe cy'isi, ariko bari bagize nyuma y'igikombe cy'isi hafi amayenga 3 arenga batareba inkino. No kuvuga ko bafite inyota cyane. Rero bagarutse nanone batuzaniye iyi finale turebe uyu munsi. Hanyuma na ligi zizatangira muri iyi weekend, nka La Liga iratangira muri indi weekend iza, zo nono za EPL zatangira, na Bundesliga izaza guheruka ya nyuma. No kuvuga ngo uru ni urukino rwari rwiteze, n'urukino rwari rutegerejwe cyane. Rero mugenzi wanje nanone ndi kumwe na mugenzi wanje Mugisha, ngaye uze kutubwira nanone imikino yagihuza izi timu zombi mu mateka kuva batangiye guhura, tubwira imikino bahuye nayo, ababashije gutsinda nuko iyo mikino bahuye nawo ko batsindanye. Hanyuma uze no kutubwira amateka arambuye kuri aba bakoca bombi, kuko tubazi umwe afite za Europa nyinshi, undi atwaye Champions League zigera kuri 3 nyinshi nk'umukoca. Uze kutubwira nabo ku mateka arambuye.